Mugisha ni sawa urameze neza amarangi nyene ndaho bwebwe nyene nayo magwara. Mugisha urayizi ingwane yanje kandi nzi ko nigeze kubigutura ndabikubarira ucumbara ngo nimaze mbaza ama office yose mu Burundi yose ntabajijeko nta kintu na kimwe banyishuyemwo. Kwirya nimero wari wampaye wariwe ndondera yaciye ampa izindi nimero ambarira yuko ngo ariho ubijejwe ngo akurikirana ama office ariyo mu Burundi. Ndamutelefona wewe yambariye ati ngo nindindire ngo aranyitaba. Ambariye ati ngo aranyitaba ngo nindindire ngo turavugana kuva ico gihe n'izi saha ntitwigeze tuvugana. N'ubu ndamurondera ntago yitaba. Mugisha raba ikintu wokimfasha nuko je ntawe natabajije hose biranse nta kintu bariko baranyishura. Nta kintu natabajije cose bariko baranyishura. Uyu wewe kwizi nimero wari wampaye yambariye wewe yuko ngo wewe ngo ntavyajejwe ngo ntavyajejwe kandi ngo niyo kampuni ngo ndimwo ngo sibo bantwaye niko yaciye anyishura uyu nguyu wari wampaye nimero niryo jambo yanyishuye kubera je nababwiye rapfuye mu Kigobe hajya mu ntuze muri international mu Kigobe muri Hadawishi niyo ntuze office je napfuye hajya kwa Mariam ndamutelefonye nta kintu ariko aranyishura ujya mu ntuze njya tice bakorana na ntuze Juma nta kintu ariko baranyishura izo ntuze wari wampaye zabo bandi bose nabitaye nta na kimwe ariko baranyishura none bashaka je yuko mpfirino kandi umuntu agize accident ariko ndanavugwa mushira bukuntu womvugira je ndakubonkura hano hantu nukuri ndapfirira hano nukuri mwa bino vyumba sindiko ndavugwa sindiko ndagira gute ndiko niriko ndarira ngaho intuze ya mu mutima ariko harange uko nababarinda nagize accident none umuntu wese yiteho nta muntu numwe ko bafashamo none ubutabazi buki mushira bukuntu wontabariza nukuri. Maze kumva izi message z'uyu Murundi kazi kuko nari ndamuzi kuko nasa ndamuzi twageze kuvugana yagize accident nyene naciye ndamusaba ko yorungika audio n'abandabasaba kurungika audio itomoye imwe ariko naho nyene ntavyubahirije yarungitse audio bwishi kandi mu byukuri za muri kosora munyorohereza mvuze audio imwe za murungika imwe apana kurungika audio bwishi kuko mubwiye ngo urungika audio imwe uvuga ibijanye no mwirondoro wawe nibiki ugashungika audio zingahe nshobora kuca mbandanya mfasha abandi kandi atane nzigonda bishizemwo ugasanga nawe uri kurahomba nuko reka rero twumvirize ingene chat urungika audio zo mwirondoro kwiye nyuma y'izi audio naciye ndamuhamagara Yego je ndi tayari kuko ndashaka gutanze kwivuza kuko ndagwaye ndaremvye nukuri. Bimeze gute none ibintu vyawe witwa nde? Je nitwa Bamvuga uko ntari Goreti. Witwa? Bamvuga uko ntari Goreti. Bamvuga uko ntari Goreti. Urumva bakuvuga uko utari. Ngaho. None Goreti ufise ikibazo kimeze gute? Uvuka hehe? Wasafirijwe n'ikigo ikihe? Wasafiriye ryari? Hanyuma ucuvuga tugera no kucyo wifuza ko twofashanya. Urumva jewe nasafiri mu kwezi kwa 12 namaje gukwiza umwaka ndino muri Saudi nakwije umwaka n'ukwezi kumwe. Ngo nkaba nasafirijwe na kira kigo cyaje muri Hadawish hajya mu Kigobe nicyo cyashafirije je kidari kwa Mariam. Hamaje maje gushika ino muri Saudiya naragize gute narakoze akazi nakwije umwaka n'ukwezi nkuko nabikubwiye hamuyo munsi rero nagiye ku kazi hari mu gatondo ndaheza akazi imodoka zaza kudutora iyo modoka rero twari narindimwo yagonganye n'iyindi imaje kugongana n'iyindi turagwa gusa harimo abatakomeretse jewe nje nababaye mu mutima kuko nakubise igikaraza ku cyuma ndababarira indani maje gushika ngaha kuri iyi office yo ngaha muri Saudiya nyene ndabitura mu biro ndababwira ati none ko je nagize ikibazo mu modoka ni muntu ware kwa muganga kandi ngabana bacu twari kumwe bose je nababaye cyane babarindani ikintu banyishuye bari batangwe no kunkubitira mu biro uyo musupervisor w'umukenya arababwira ati nimureke mwumvirize uko nako babwiye nambe muri kubesha reka bahamagare abo bari kumwe ndabatego barahamagara abo twari kumwe bose barababaza babatego n'ivyukuri byababaye twanze no kumufata mu modoka igihe umushoferi yagongana n'ubundi ntibigeze bantukirwa ndababwira ati jewe ndafite amafaranga ni muntu ware kwa muganga jewe nze kwivuza barandahiye yuko baza kumvuza
ngo ahubwo nguyu ko twokuvuza ngo reka bakondere itike itahe ndabateye ntangwane basi ndabinginga ukutaha kose nimubanze mumvuze ndoye kunyu naje ndikafaka cyane ntibigeze bamukurana no kugira bamvuze ndaguma ngaho bigize isaha ntibigeze bamvuza ndabiginga ngende kuri banke nje kukuza amafaranga muri ATM bararahira ndati sawa nta ngorane bimaze kugenda uko ndaguma ngaha nditura office mu Burundi nka Mariamu iyo ndungitse ku kigo ndabimubaza Mariamu ntigira gute ntigeze abikurikirana nditura uza mu ntuze na teacher ndabimubarira ntigeze agira gute ntigeze abikurikirana yagumye ambwira ati ngo rindira ngo nzokubwira ukuntu bizabigenza kugeza n'isaha nakurije ukwezi ntaragira gute ntaravugwa nta n'ikintu na kimwe ndiko ndagira gute ndiko ndakora ntibikunze yuko noga ntibikunze ko niho ikintu na kimwe batampaye ntibikunda ubu ndi muri iki cyumba n'umwana umwe nokumva nako napfuye icyo nsaba rero umuntu abarize jewe ngire gute bantabuze itike ntahe mu Burundi kuganze kwivurizayo nta bindi ari nkeneye nico kibazo canje nagira ko base kuvuza two gutabariza kugira bakujane kuvuza bararahiye umwe muntu abarize je mu mpereze bampeze itike ntahe nze bishitse bakemera naho bakakujana kwa muganga baravyanse naho nyene bishitse jewe bakamvuza nta ngorane hanyuma hari warabwiye ikigo cakurungitse ngaho kugira ngo kigire inguvu kugira ngo uvuzwe cyo mu Burundi wavuze ko warungitswe na Ardawish sivyo ego warababwiye ati je nahuye n'ivyago none ivyago nahuye navyo ndasaba ko mumfasha mvuzwe kubera ko ngwaye hanyuma kumbure baranka kugufasha iyo Mariamu twarapfuganye ndamubwiye ico kibazo nagize ndavuga ati je nababwiye bati kumvuza barahiye base yuko ngenda no kuri banki ngende gukuzana amafaranga yiwanje kugira ngende no kwivuza byose bavyanse none bashaka meze nkora iki ndambubare ati Mariamu ni murabe mwebwe muriye mwandungitse mumvugire nino bantware kwa muganga marabambariye ati ngo rindira kuko turabireba nararindiriye kugeza nico gihe ndabura ndatelefona kandi Juma nk'uwo bakorana ari we teacher ndamutelefona nawe ndabimubwira ndabwati raba ukuntu mvugira jewe baje kumvuza hama mbandanya akazi uko nari naje nje gukora none ko base kumvuza ndaja gukora gute kandi ndemvye uko arapati ngo byose ibintu ngo bigoye ngo katubikurikirane yabikuriga imbe yabikurikira atakurikiranye nibyo ntazi kuko ntaco nabonye cyahindutse naratelefone ku office yino nyene muri Saudiya ndababwa ati none bimeze gute ko base kuntwara kumvuza nakazi ndahagarikije ko mwase kumvuza ni kubera iki ngo wewe ngo nurindire ngo akonde itike ngo naho gutaha ntavyo kuvuga ngo uje kuvugwa unaho gutandati naho nyene ntango numuzi wamugize neza ndaguma ngaho nyene ndarindiye kugeza n'ibisanguma ndabatelefona ndababwira ati ni mundonde itike basi ntahe baze kumvuza barahiye nta kiro kimwe ko baranyishura bariko basoma amawodiyo ugatema bambakurama nta kiro kimwe ko banyishura uri Burundi uri no muri Tanzania nta namwe bariko banyishura none aba bantu mugwara ntibabagwaze mwagiye accident ntibabajane no kwa muganga mu by'ukuri ikintu baba bashaka ni giki je ngomba kucumva neza ikintu baba bashaka ni giki nukuri mugisha mbahora mvugishije ukuri na sinobesha nukuri nshire ko indahiro namwe mbona ujya mwana wanje nyene nshire ko indahiro nukuri ikintu cerekeye abantu b'abarundi mwiki gihugu ca Saudiya ntibagikeneye ntibayikeneye yego muragize neza dore kandi kubaramutsa hama mugisha je ku mazina nitwa bamvuko ntari Gorete nkaba navuye kuri office yo mu Burundi muri Radawish umunze wayo ni Mariamu wajya muri Radawish mu Kigobe hama jewe nkaba maze ikiringo cy'umwaka n'ukwezi ndi no muri Saudiya hama nkaba naragize ikibazo c'ingorane ndi mu modoka nari mvuye ku kazi ndagira accident ndi mu modoka umushoferi yagonganye n'uwundi hama je maje kugira accident mu modoka umutima nafashe igikaza cyose ndagikubita ku cyuma c'imodoka ndababarira indani maje gushika ngaha biranka
biranka rwose ndabitura abo ngaho kuri iyi ofisi yo muri Saudiya ndabwira ko twagize accident mu modoka n'abacu twari kumwe barabibabwira baragira gute baranka kunyumvira bambarira ngo ni fieri ngo ni biki ndabinginga abantu bari kwa muganga ko mpfuye baranka kuntwara kwa muganga hama maje kugira uko ndavuga ati reka menyesha abo kuri mu Burundi ku ofisi yo mu Burundi ndabatabaza ko bambariye ati reka ngo tubikurikirane ndati mu kugira mubikurikirane byose banze mubabwire bantware kwa muganga kuko ndapfuye nababariye indani banze mu ntabazi kuri ico nukuri nta kintu bigeze bamfashamo kuri aho kugira nje kwa muganga kuva ico gihe n'izisaha nakuje ukwezi kose mvundiye ngaha ni ngaha mu cumba siniko ndavugwa siniko ndagira gute nukuri niyo mpamvu ndavuga ati jewe ukimfashemo ndakontabariza sawa nanibagiye kuvuga hano bamvuka je ndaho ndiho ngaha mu Cibitoke ca Bujumbura nyene niho mva yego hama nyene nasafira ukwezi kwa 12 niko nasafiriyemwo namaje kukubwira ko nakwijije umwaka n'ukwezi ndi hino muri Saudiya namaje kukubwira ikibazo nagize ino ko ari accident yagiriwe mu modoka kumushoferi agonganye n'uwundi yego namaje kuyikumenyesha nico kibazo jewe mfise nizo ngorane mfise nkenewe yuko wontabariza jewe numve hano ko bandihiye itike ngire gute ntanze kwivuza kuko abo ngaha muri Saudi ndiko ndabiturako bamba ngo ndabakura induru mu matwi ngo niyicare ngo mpaka ngo n'amezi 2 n'atatu azohera nababwe ati none arayo mezi 3 arahera gute ndi umuntu ndemvye meze uku ivyo bintu birabaho ati nagira yuko mwari kuntaburiza itike kugira ntanze kwivuza kuburyo mwase kumvuriza hano ndabahaye amafaranga yanje mumvuze mwanse none umushaka meze nkora iki urumva ndico gituma rero natabaje no mu Burundi nta kintu kibe bigeze banyishura ndi ngaho uko nguko menga ndi nk'umuntu ngira ngo ntafise nabangira nabagize gute nabandungitse nabo babangaba nabo babagize gute bankurikirana umva nicaye ngaho uko nimpamvu nakwituye mugisha urabije ukuntu wongira ikigongo uzamufashije mu vyene ukuri wamufashije ego hama inimero za Mariyamu wo mu Kigobe hajya kuri rya office napfuyemwo ndi nazo ndashaka kuziguhereza n'ujya mu agent nyene bakorana yitwa Juma ariwe teacher nazo nyende nazo niwe nirirwa mbarira misi yose nguma ndamubwira ko kubera kinagize ikiyazo nkabibatura mutamfashije kugira mu ntabarize bantware kwa muganga basi cankwe nabona ko batantwara kwa muganga nibandihira itike amantahe nze kwivuriza mu Burundi byose byananiranye none ibintu muriko murakora mubona ko ari ibintu biki mbega ninaza gupfira hino ubona umuryango uza kurerwa nande ko ibintu mwasi kubikurikirana kandi ari ibintu nabatabajije kuva imbere y'igihe namaje kubereka ukuntu meze nababwiye ikibazo canshikiye mbwa nta kintu mugize gute mumfashijemo no mushaka ko ngwino muri Saudiya nibiki none je noba nakoze cyane ko ndababwira ingwane je mfise niko mudashaka kubikurikirana nta kintu nakibagize gute nta kintu banyitayeho mucamwe bamfashe nijya nimero rye wari wampaye narabituye ndababibabwira ujya muntu zacarambarira ati reka ndaguhereze ubijejwe ngo ngaho nyene ngo aturongoye ngo ama office mu Burundi ngize ndamwiture nawe arambara ati ngo rindira ngo ninicera ngo hamwe ngurabinganiriza kuva ico gihe naguye ndamuronda kugeza n'izisaha ndasaba kandi kumuronka uyo yari yambwiye ko tuzovugana ariwe mukuru ngo atwara ayo ma office yiyo ndamwiruka ko inyuma ndiko ndaguma ndamurondera kugeza n'izisaha sindamuronka niyo mpamvu rero nakwituye mugisha n'ukuri urabkuntu wontabariza je bandihira itike ndakuno utanze kwivuza kuko ndapfiriye ngaha inzara nugucibwamwo byose byace binkuranira ko byose amazi siniha singira gute batanze kunyuza sinoga kuko ntibikunda ko nunama nta kintu nterura niyo mpamvu n'umwana wari nopfya ngama kino cyumba ntawe ntabariza nabwo ko ndatabaza ko nta kintu kiba ko baranyishura mwisha nabwo nongirira ingufu zose uzomufashije muvyeyi nukuri wo mufashije ko muzamukoze ndabaramukije kandi inshuti zanje hari ikintu nkunze kwitwararika mu gutabariza umuntu urumva je ndabikora dufate iyo ahandi vyanse uyu rero nari namubwiye ati nyaboneka ko wahuye n'ivyago ukagira accident nuce ubwira ico kigo cawe ngaho kigucombikiye bakujane kwa muganga ariko nimba batabikoze ndamugira iyindi nama yuko ca contacta ikigo camurungitse co mu Burundi Ardawish hanyuma hareze iminsi
aguma anyandikira anambwira ati none gute bakubwiye ngo iki, ageze ahantu rero mu by'ukuri aremba kubera ko nk'uko avyisobanuriye yarandikiye Aridawishi ntaco bamufashije, yandikiye iki kigo co ngaha nyene asanzwe aba nabo nyene ntaco bamufashije. Vyumvikana ko rero akeneye ubutabazi, kandi uko kwezi kose guheze nabo ubwabo iyo baba batabona ko agwaye ntibaba baramurungitse, ntibaba baretse kumurungika ku kazi. Rero kuba baretse kumurungika ku kazi niko babona ko agwaye. Ari igitangaje ni kubera ikintu babona ko agwaye mugo ntibamufashe kugira ngo avugwe. Iki ni ikibazo je nibaza kandi n'uwo wese yocibaza ku busanzwe. Ibi bintu nukuri si vyiza kandi ntibiri byinoroganye, kuko abantu barungika baba bakwiye kuba bazi bafise amasezerano akwiye neza kw'aba bakozi bahuye n'ingorane nk'iyi ngorane igaragara yagize kandi muravyumva uwakeneye ubutabazi. Je rero nuko turiko turaganira vyaciye bicika, hariho igice mutumvise mugabo mu gihe nariko ndakora kubika amajwi y'ikiganiro turiko turagirana, naciye ngirwa amahirwe nsanga uyu muntu iki kigo ariko twarigeze kuganira ndiko ndafasha uwundi murundikazi yari yahuye n'ivyago, azwi ku mazina, reka n'amazina yiwe. Hanyuma naciye ndabandikiye sinzi ico baza kunsubiza, kubera ko ntibari bwansubize, mugabo nasanze kino kigo ndakizi, reka ndababwire umuntu nigeze gutabariza kandi yaciye kuri urubuga nyene hano iwacu twaramutabarije kandi yaratabawe. Ni uwitwa mumbabarire ndiko ndaraba kino kigo uwo natabarije yari witwa Kezimana Everine, yaragwaye hanyuma turavugana ndabandikira nyagihe baca baranyishura kandi bashambwira yuko itike yiwe iri muri process. Nyagihe yaciye mu minsi mike yaciye ataha, vyaranezereye kuko ndabahamagaye bwa mbere, hanyuma baranyitaba, ndabandikira message ndabaza impamvu batamugurira itike kandi twabisezeranye, baca baramufasha aca arataha. Iyo message banyishuye ngiyi muriko murayibona, iyi ni message banyishuye nyagihe. So rero ni ikigo novuga ngo dusanzwe tumaze kuvugana, n'ubundi nabikoze nk'uko nama ndabikora. Igisigaye turindira inyishu kandi ndizera ko biza kugenda neza, akaronka nawe itike akitahira kuko yarahuye n'ivyago kandi nabajije nimba badashobora kumuvuza kubera iki batamuha itike ngo yitahire. Ivyo ni ibintu vyumvikana. Ico nabijeje ico nuko iyo umaze kubona ikibazo nk'iki sindakireka tutageze ku musozo ngo tubone ko umuntu yishuwe, kuko nico twahamagariwe. Murakoze cane kandi mugire ibihe vyiza. Mu kurangiza mugabo nibutse Aridawishi ko nayo ifise uruhara runini kuri uyu muntu wabo. Urumva ko yahuye n'ivyago kandi nimwe mwamurungitseyo, mubwirizwa no kumuvuganira. Ahaho amafaranga simwe muyatanga kubera amafaranga yanyu yaciye, ariko mugabo kumuvuganira vyo ni ibintu vy'ingenzi, kumuvugira akaronka itike y'indege akitahira kuvuzwa, canke mukamuvugira bakamuvuza, kuko ukwezi ni kunini atavuzwa, namwe muravyumva. Aho buzoba babaye ubutungane. Twari twavuganye jewe hari muri Septembre 2025 mu kwezi kw'icenda, ego itariki 22 mu mwaka uheze. Urumva ko haheze imisi atari mikeya. Rero namwandikiye ibisigaye, reka turindire turabe ko biza kugenda neza.